kwakira abashitsi twakiriye kumbe mu izina rya nyiricubahiro umukuru w'icacu c'Uburundi tuteko tubakire. Hanyuma twakiriye baje barongowe n'umuganwakazi Esther Kamatari kandi ari kumwe na ekipe nini irimo nabo muri UNESCO ikamumbere mu buryo mushana Gabriel Rufyiri asanzwe aramubare ibikorwa bitari byo muri diaspora. Hanyuma baje ibikorwa nka bibiri bikuru. Icambere nuko twumva neza icarico kahise kacu kugira ngo kagume katwunga gusumba. Hakaba rero ico bita irya mize y'Igitega. Twifuza iratiro ry'akahise k'Uburundi kuko muri rya ratiro bariko intaro bariko babona ibindi vyose biriyo. Nta rutaro rw'abahutu ruhari, nta rutaro rw'abatutsi ruhari, nta rutaro rw'abaganwa ruhari, hari urutaro rw'abarundi. Tuba tuburiye ko twese rero bisigura yuko batwemereye kuzodufasha kugira ngo basubiremo bahubake neza ivyo twegeranye ivyo vyose bishobora kuba vyataka hirya no hino dushobora kuvyegereza hamwe. Twagiye twumvikanye kandi ko no muri kiryakira kuno cita naho ari gitoya c'imbotsa muri zone ya Rusaka ya komine Shasha ya Nyabihanga muri Gahurwa Doma komine Shasha yuko naho nyene bashobora gukora ibikorwa bishobora gutuma harya ahantu kubera hafuka abagabekazi yuko naho nyene twoshobora kuhagira ico bita patrimoine mondial, ico twita ubutunzi bw'isi yose bucanye n'akaranga k'isi n'ababaye kuko umuntu yibarutse umwamikazi yibarutse umwami mwumva yuko atari umuntu asanzwe umuntu wo kw'isi bateza kuja baribuka.